Abakristo twatakaje ikintu cy'ingenzi, aricyo kintu cyitwa no kwikonekta ahava ubushobozi bw'Imana. Niye hava ubushobozi bw'Imana? Mumurikire neza ndiko ndasozera. Ahantu hava ubushobozi bw'Imana, imbaraga za Mpwemu Yera, ni ahantu twita mu misho. Iyo tuvuga mu misho bivuga iki? Bibiliya inyereka muri Luka 4:4. Bibiliya iravuga ngo Mpwemu Yera arongora Yesu Kristo mu bugaragwa. Number 1, ajyanwa mu bugaragwa ni mu misho. Yaragiye gusenga, amara iminsi 40 n'amajoro 40 asenga. Amaze gusenga, Bibiliya iravuga ngo umugwanizi aza kumutera. Ibyo sibyo ngiye kuvuga. Umurongo wa 14 nitwahasomye ngo avayo ajya mu gisagara cy'iwabo yuzuye Mpwemu w'Imana, yuzuye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mu yandi magambo, ubushobozi buvuye mu misho. Atanguye igikorwa avuye hehe? Mu misho. Bigaragaza ngo nta kintu na kimwe wari ukwiye gukora utavuye muri iriya soko yitwa imisho, kubera ko mu misho niho dukura imbaraga zidufasha kunesha ibibazo by'ubu buzima. Hanze mureba ngaha hanze hari challenge nyinshi, hari ibibazo byinshi, murabizi bamama, bapapa, bakobwa, bahungu muri ngaha. Ubuzima bwo ngaha twicaye ngaha mu ishengero, ariko iyo dusohotse ngaha dutangura kubona ibiri contraire n'ibyo tumva ngaha. Impamvu ni iyihe? Nuko hano hanze Bibiliya ivuga ngo iyi si ni y'uyu mugwanizi. Uyu mugwanizi yarayihawe. Dusa n'abantu bari mu menyo y'intare, turimo ngaha mu kanwa. Ikibazo ni iki? Ni wowe nanjye twakikura muri aka kanwa k'umwanzi. Haleluya. Niba ushaka gusenga, weho iyo usenga iyugarane mu nzu, mu cyumbi wawe, ngo kuko data avyagiye aho, data ari ngaho, kandi data hari yiteguye kuguhemba.